ndarengutse imbere yawe zanye ibimazi vy'amashimwe uririmbiriye indirimbo yanje kuko mwami urahambaye wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora ababa mw'isi tudugije icubahiro tugushima mwami. Turifuza kuza dukora amalive ku buryo indirimbo ushobora kwivugiriza. Icambere nuko ubusanzwe uri mu Adventiste w'umunsi w'indwi. Sawa. Turagifeze? Ubusanzwe uri umuririmbyi uririmba ku giti cawe. Hamwe n'Imana birashoboka. Vuba cane vuba turiko tubategurira ibintu byiza kandi byiza cane. Imana imuhezagire igicocoro wacu umuntu afite umutima wihangana cane atuyoboza urukundo intambamyi ntizibura burya ahantu kenshi hose abana b'Imana bari Satani bahari kugira ngo arabe ko ico gikorwa kitobandanye. Ikintu ca mbere dushira imbere ni gusenga no kwihangana. Rero turatumira ahubwo buri muntu wese kuba prêt. Ndabaramukije abakunzi ba Yaganawe TV, nizera ko mumeze neza aho muri hose. Wowe uri ngaha mu Burundi ndakuramutse cyane, nongere ndamutse n'abandi bose bari mu micungararo y'igihugu cacu c'u Burundi. Ndabaramukije cyane rero nongera nakira n'abashasha. Wowe uri mushasha ndakwibutsa kugira sabone, agakengero gafite ko ugire kuri toute kugira ngo ikiganiro cyose uzoze urakibona. Nta kindi abasaba rero gukunda ibikorwa byacu, kuraba ukadusigira like, agakommentaire. Turakunda amakommentaire yanyu kuko aratwereka neza yuko tuzariko turatamba twirorera. Ntararandira rero ngo caye mvuga amajambo menshi, reka nakire abantu turi kumwe. Murabona ko ndi kumwe n'abantu bambaye neza kandi beza. Merehe priorité aux femmes. Reka mpere ku mukenyezi canke umwigeme araza ko bitubwira, noneho aratubwira itazibire yiwe. Reka ndabakire cyane, muramutse abakunzi ba Yaganawe TV, mwongere mutwidondore. Kaduhere ngaho. Ndabarakije abakunzi ba Yaganawe TV, bizere ko mumeze neza, natwe turashima Imana. Kazina yitwa Nishimwe Giselle, mvuka mu ntara ya Cibitoke. Ndumudabe ndubatse. Nkaba ndumuririmvyikazi ndirimba, nkaba ndumuririmvyikazi ndirimba ku giti canje, ariko kandi ndaririmba mu mugwi witwa Dushime Music. Ko mbona uko ndabibona ngaha rero, nabona ko hariho n'uwundi muntu je nibaza yuko ko yavuze etat civile yiwe tuka ko mbona bajarishije ibintu z'amahoro. Karibu cyane turakwakiriye. Murakoze. Izina ni Sengimva Manase. Nanje ndubatse. Ngubakanye na Giselle. Oya, ntabwo twubakanye, twubakanye Ese Olibere wanje. Yubakanye na grand frère. Wiwe. Yubakanye na grand frère. Yubakanye na grand frère. Bon. Umva muri famille. Dutire fasi. Ndabaramukije cyane rero mwese kandi nizera ko mumeze neza, sivyo? Ego ntaratangura ikiganiro rero wowe wavuze uri kuri present, uravuga yuko uri umuririmbyi ku giti ciwawe, ukongera ukaba n'umuririmbyi wo muri Dushime Music Group. Nibaza ko mwese ariho mukomoka. Mwebwe ndavyumva ko hereye yuko mwari musanzwe nk'ikari umwe muri mwebwe yabwiye uwundi ati ngo muri Dushime Music Group ko mva muri proche. Tuganire gatoyi rero kuri Dushime Music Group, yatanguye ryari, ibintu bimeze gute? Yatangujwe nande, mu ntumbero iyahe? Kairi wawe. Eri wawe bro. Murakoze cyane ku kibazo mwambajije. Dushime Music Group yatanguye itariki 7 z'ukwezi kwa mbere 2024. Urumva yuko igiri kwize umwaka iri ku gikorwa.
ni umugwi uhuriyemwo n'abaririmbyi benshi baririmba ku biti byabo. Erega je nagumye nibaza ngo muri babiri gusa. Oya turi benshi cyane, turi abaririmbyi 22 abandi ntibashoboye gushika hano hantu. Ni umugwi rero nkuko nako ndabikubwira urimwe abaririmbyi basanzwe baririmba bafite indirimbo zabo ku biti byabo. Twagiye hamwe rero kugira ngo dukore ikindi kintu gifise inkomezi nyinshi. Mwese abarimwe muri abaririmbyi. Mbega kubera iki mwiyumvire cyo cyumviro caje gute kugira ngo mwumva ati reka mwose ave mu byiwe ndimbo ziwe hama twese dukora umugwi? Mwatoranye gute? Mwari musanzwe mwese muri famille canke bize gute? Urakuze kuri ico kibazo. Ego. Hama dushime ni icyumviro cazananye ku muntu umwe ariko buri umwe wese rasanzwe agifise uretse nyene kusanga ibintu by'uburyo bigoye. Rero perezida amaze kumva ko ico cyumviro kimaze kumuzamo akumva ko yogishira mu ngiro, yagerageje kuraba abafise za mpano nyene yofasha kugira ngo igikorwa gishobore kuba conyaruka. Burya ibintu kenshi byanka bivanye n'ikibazo c'uburyo. Ego ngo turi hamwe twese birashoboka. Ego muragiye rero hamwe. Ni ibintu nenga biba bigoye kandi wavuzemo akantu ngo urumva ngo yarabibonye. Uwo muntu ninde yabibonye abo ngo yofasha abantu bafise impano, iyo mpano imwe? Mbega n'umuntu asanzwe abafasha canke mwikorera ku giti cyo wanyu nyene mukirihira byose nkuko muba musanzwe mwirihira mu ndimbo zanyu? Imeze gute? Murakoze. Oya ntabwo twirihira ubwacu kubera ibintu by'amafaranga biragoye mu bisanzwe, ariko perezida amaze kubyiyumvira yaratwemereye ko azoshobora no kubikora, haba mu bizokenerwa ku kibazo c'amafaranga, haba bya uniforme canke mu byo gusohora amahera yose akenewe yaremeye ko azobikora. Ari nayo mpamvu dufise ibyizigiro ko nta kintu kizodusubiza inyuma hamwe n'Imana. Ego arabafashije rero, muratanguye, murakoze. Ibikorwa ni Dushime Music Group ifise amaklipe ameze neza cyane. Mvuga ati ayo mahera gahemu bayakura he? Ama-uniforme yabo n'ama-uniforme usanga ameze neza kandi n'amakreation y'indirimbo zabo usanga ameze neza. N'umugwi rero aho kenshi usanga mu migwi harabaho tugorane tumwe tubanye mbere no kutumvikana kubera abantu usanga ari benshi bavugana ama repetition, ukaca usanga bamwe basivye niki abandi baracerewe. Mwebwe bimeze gute muri Dushime Music Group? Bimeze gute? Donc ahantu haba hahuriye abantu benshi ntabwo hashobora kuba utubazo tunaturi, ariko ikintu cya mbere dushira imbere ni ugusenga no kwihangana. Twagize amahirwe turonka uwo mu manager wacu, Imana imuhezagire igicocoro wacu, umuntu afite umutima wihangana cyane kuko turi abantu ntitubura udukosa tunaturiye, ariko atuyoboza urukundo. Atuyoboza urukundo rwinshi akadutwara neza kabisa kubera ko akunda Dushime Music Group. Nubwo haba haza tunaturi ariko byose dushira Imana imbere hama igihugu kabanda. Uravuze ngo ni president, ngo president wanyu nkuko yabivuze, ngo ni president wanyu. None muri Dushime mu baro babo bantu 200 mbega mwo nta mu president wewe ashobora kuba aririmba no muri mwebwe kuko biroroshe? Biragoye mu gihe utabura umuririmbyi nkabo uba mu managing gusa. Muri mwebwe hariho ama organisation mwari organize kugira ngo iyo groupe igumane equilibre? Ibyo ntibyobura kubera yuko manager wacu ntari mu Burundi. Ego byogorana rero mu gihe tudafise uyundi muntu tuba turi kumwe ashobora gukurikirana ibikorwa uko biriko biragenda akabishira ku rutonde, ariko sponsor ikava hariya hejuru. Ego nuvuga mwebwe ubwanyu mwari organize ni Dushime Music Group rero igeze ku ndimbo zingahe mu uyu mwaka umwe wonyene? Uyu mwaka umwe indirimbo tumaze gusohora navuga ko neza na neza ni 3, ariko hariho umuririmbyi umwe turirimbana yashoboye kugira mariage, haca haboneka indirimbo ya 4 twashoboye kuba twopresenta, ariko izo twovuga neza na neza
nize zitatu hamwe n'imwe ya kane ya mariage. Ni mu gihe mwese rero mufise niyo mpano yo kuririmba. Mbega kwandika bigenda gute? Ko mwese muzi kwandika, mwese ubwo ntacaza nati je nahejeje kwandika ati nimuze turirimbe bimeze gute? Je hariho umwe canke hariho umwe muri mwese abandikira canke mwandika mwisunzi ibihe muri ko muraba mu canke kwandika nibyo twese turimo turafise impano zitandukanye ni muririmbyi agize iciyumviro cyo kuzana indirimbo arayidushikiriza hama hariho abahinyanyuzi muri groupe yacu turafise abantu b'abahinyanyuzi dufise ibisata bitandukanye iyo ndirimbo iraca mu bahinyanyuzi nimba ico bahinyanyura bagahinyanyura hama ikazana muri dushime music group ya nuko bigenda. Hari igihe usanga bamwe bashobora kuba baririmba kumwe bafise amajwi ameze kumwe. Mwira gute kugira ngo indirimbo zanyu muzikombine harabamo kwigishanya iby'amajwi canke bimeze gute? Ya turakora repetition kandi iyo ukora repetition uraheba ukafata ijwi ryawe ukarijanisha na mugenzi wawe kugira ngo ibintu bigira akanovera. Ni muri dushime rero ibintu byose biri organize sivyo ku ndirimbo zabo zine bamaze gushira hanze mu mwaka umwe gusa kandi indirimbo yibonye tari zazindi mumenyereye abakunzi bayaga nawe TV ndabatumire kuja kuraba indirimbo zabo nyimba mutarazira je nibaza ko atanumwe atarazira mu bakunzi bayaga nawe TV tarazira basimbire ni dushime music utarazira nkuko mubyumvise arabe asimbireyo. Ni igikorwa cyo kuririmba rero usanga harimo n'intambamyi nyinshi. Umuntu agira intambamyi nyinshi umwanya wanyu kuko mwese muri mu buzima butandukanye sivyo none mwese muri mu buzima butandukanye. Izi ntambamyi z'uburyo zozo twumvise ko caciyemo sivyo izindi ntambamyi rero mukunda guhura nazo zishobora kuba ziba perturba muri uwo mwuga nizari. Intambamyi ntizibura burya ahantu igihe cose abana b'Imana bari Satani bahari kugira ngo arabe ko ico gikorwa kitobandanye. Akenshi n'intambamyi novuga ikintu c'umwanya bivanye n'abantu bamwe usanga bubatse canke n'abajene bamwe harabo turi kumwe bari nko ku ma universite usanga imyanya rero ikiragorana nko mu gihe twavuganye turaza gukora inama runaka kubera ko hariho umunsi umwe perezida atangaza nko muri groupe akavuga uyu munsi turafise inama akenshi bikunze kuyikora ari vendredi rero ugaca usanga imyanya iri kiragorana nkirakunda kuba intambamyi ugaca usanga bamwe muri twebwe biriko birababaza bivanye nuko bashoboye guparticipa abandi baparticipa rero novuga nk'ikintu c'umwanya kirakunda kugorana ni nk'iyo ntambamyi nabundi intambamyi akenshi twakunda kubwira abaririmbyi ni ikintu c'amafaranga ariko ico carakemutse cyaravuye mu indoro murumva yuko ibintu ari waneza. Ni dushime rero music group mwibona hehe mwebwe muriko muraraba muribona hehe nko mu myaka mike iri imbere mu bivaye n'umurindi muriko murakorera ko muribona hehe? Twibona kure cyane kabisa hashoboka kubera yuko ikintu cyose iyo washize Imana imbere hama ukareka ubunebwe ugakora amaboko mu mpuzu ugakora icyo guhamagarira gukora nta kure cyane udashobora gushika. Ni dushime music group rero dusanze muri séance photo bya bintu rero biragendwa examen muratubwira rero harimo no kwifotoza murafise séance yo kwifotoza na mahoro cyane mudutegurira ibiki cyane nushaka kubitubwira peut-être ni surprise cyane niki? Oya ntabwo ari surprise kuko ibintu by'iwacu ntabwo tubikorera mu kinyegera hamwe n'Imana birashoboka vuba cyane turiko tubategurira ibintu byiza kandi byiza cyane kuko muri vision yacu dufise turifuza kuza dukora ama live ku buryo indirimbo dushobora kwivugiriza tukaririmba ibintu nyene bimeze neza. Rero hamwe niyo vision mu ndirimbo turiko turategura zishasha ndatumira umuntu wese vraiment kuzoziraba kuko muri izo ndirimbo iyo vision yacu dushaka gushikako muri clip zaheze twarabaye nk'ababikora ariko ntitwaguyemo neza. Ubu rero turatumira ahubwo buri muntu wese kuba pre
uvuze aka live rero nciye numva shitsa hiwanje rero nta vyuma dufise ariko aka live rega naje kombera nkumviriza tuguma twumva ngo nabaririmbyi muducishirize ko gato akantu gato gusa kindirimbo indirimbo muzo tumaze gushira hanze yego muzo mumaze gushira hanze hari ivuga dushime umuntu niyo two gucishiriza ko akantu gato gatoya cyane bisigaye ucukubitira uze kuziraba mutunyoteze hamwe iravuga ko ndarengutse imbere yawe zanyibimazi vy'amashimwe uririmbiriye indirimbo yanje kuko mwami urahambaye wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora ababa mw'isi tudugije icubahiro tugushima mwami wisakaye icubahiro ijambo ryawe riranyobora ababa mw'isi tudugije icubahiro tugushima mwami amajwi ya babiri gusa ibaze y'abantu 200 rakoranye 200 gusa 222 jere ndashaka kuba 223 munkundiye mukambwira nibihe bintu bituma twinjira canke mwarakwije ibanza byaruzuye canke turacinjira ntabwo twakwije ariko mu ntango byari byoroshe kwinjira kubera burya kwegeranya abantu cyangwa uri karabegeranya niyo bafise igikorwa gikomeye wewe wazibona message canke nka invitation igutumirira kuba hamwe burya ziya tariki gusa barabonye ibikorwa byawe ego donc nta wigarimo umva hariho umwe yabaza hama akashobora kuba yomurungikira link bivanye n'intango avuga je nkeneye abantu hari ico bamaze gukora hari ico bamaze kugaragaza bivanye nuko ibikorwa byacu kenshi tubisohorera ku mbuga ngurukana bumenyi rero kuri izo mbuga ngurukana bumenyi nizo yaciyemo urumvo bamubwira yarondera link yiwe hama agashobora kuba yamuvugisha umva byari byorosha ariko ubu nubwo ubu ufise ibyo bikorwa nkuko mwabivuze ego ubu utangura kwanza urasaba hama urandika ikete nko kwandika ikete ariko ni demande hama bakakwigako bakareba ko kwije condition zo kuba ushobora kwinjira nizo condition ga nizo nabajije nizo condition nizahe kugira ngo ndashobora kuvuga ati je rero ndashobora kwandika ikete kandi ikete rigashika ahubwo rusanga ibyo bindi mwavuze condition ntazo mfise icambere nuko ubusanzwe uri mu adventiste wo munsi w'indi sawa turagifise icakabiri ubusanzwe uri umuririmbyi uririmba ku giti cawe waramaze gushira hanze ibikorwa ica gatatu urashobora kuba uri mu adventiste ariko ugasanga uri mu mugayo w'ishengero mu mugayo w'ishengero donc warakoze nk'icaha runaka bakaguhana kugira ngo uvuga ati turaguhanya amezi aya umwaka uyu rero uba wemewe n'ishengero uratuzanana n'ikete ritwemeza ko iryo kete turagireka uwo manager wacu rikwemeza kuri mu adventiste hama bisigaye cha tubimurekeye okay uri ukaba ukwije izo condition je numvise azazumwije uzobami uwe uwa 23 ko ni 22 pour le moment rero ucupoza candidature ya 23 niwo Jackson wa 23 ucupoza candidature yawe murumva yuko hano hantu ibintu ari waneza ikibazo c'amafaranga nta kirimwo cyo caravuyemo induru ibindi navyo nivyo ko bikwije ibindi bintu bica bigenda neza ariko kandi ikibazo c'amafaranga ego caravuyemo induru ariko abantu niba bakunda kuvuga ngo ijana n'ijyanka muri niwo wese yobona ibikorwa byashaka bishima akavuga ati nanje ndakeneye kubashigikira
aha mwomwemerera twomwemerera akadushigikira ntabwo twovyanka ngo nuko ikibazo cyakemutse kuko tusha dukora n'ibisumbirija ndamubona Jackson asa n'uwavyemeye ashaho ni sawa kabisa hama rero nagomba ndababaze rero ikibazo gisa n'ukurikira mbega twitege kw'ibiki tuha ibintu bishusha mutwizeze kw'ibintu nka 2025 azoba ari déchiré abantu hama tuzoguma tubona ibintu byanyu biduga abandi indirimbo zire mu mwaka ego murakoze mu bisanzwe ubu nyene tuvugana dufise indirimbo zirenga 6 turiko turategura izo rero urumva turifuza ko mu ntango ya 25 azoba ari umwaka w'ubwiza mu kintu cyo kuririmba abantu mwese mutwumva turabatumirira kuzoba mwiteguye kandi no kwitegurira ibyo bikorwa kuko ni ibintu bidasanzwe cyane turifuza guhindura ibintu mu bisanzwe abantu barakora n'ibyo barakora kandi natwe twakora ariko ku ruhande rw'ibyo twakora turafise vision bivanye nuko ikibazo twari dufise ko ntakivuze cyari cyo buryo ubu kikaba carakemutse turifuza kuzokora ibintu biri special birenze ibyo twahora dukora rero hamwe n'ibyo turatumirira n'undi muntu burya ego president arashoboye ariko burya tubiri tuvurana ubupfu kandi hamwe n'ibyo akora hashoboye kuboneka n'undi muntu yahezagiwe n'Imana urumva ko twokora ibintu birenze ibyo turiko turagira gute turakora n'ibyo turiko turagira ko je ndafise ikibazo none kubera iki wambwiye ko ariyo condition yo kuba uri mu adventiste none rezami kwiki mutagumye muririmbira mu rushengero mugahitamo kuza kuri YouTube canke hariho ikintu kanaka message mushaka kuduha kanaka cyane no kwiryohera tumenye nyene ko ari kwiryohera bisanzwe kwa mufise n'impano ya impamvu tsagumye mu eglise twashatse yuko ubutumwa bugera kure ushike mu mahanga hashoboka cyane hashoboka ko mu eglise tuba dufise vuba byinshi mu eglise turaririmba tukaririmbira abanyeshenge twavuze ati tuje hamwe dukorere ku rubuga kugira ngo no ku rubuga bamenye ko hari abarundi n'abarundi kazi bakora umurimo w'ivuga gutuma ntago tubikora ku mvo zo kwiryohera kabisa ashibyo n'Imana ibiturinde ahubwo nivuga butumwa turimo nuko tumenyesha ubutumwa gushika duhindutse vraiment kandi wewe uyavuze akajambo kaburira abakunzi bayaga nawe TV kubona ibintu bishasha we nk'akaye kajambo dusozerera ko abakunzi bayaga nawe TV ya abakunzi bayaga nawe TV icyo twobabwira nuko biri nyuma mu dukurikirane ku rubuga rwacu ni dushime music group turiko tubategura ibintu byinshi indirimbo nyinshi cyane z'urufaya tubatumirira yuko mwoza muradukurikirana kandi kindi naco turafise tuko turategura shooting ya live vuba cyane muzobona afishe tubatumira kugira ngo muzoze kwifatanya natwe muri iyo shooting mubonye afishaje rero gikurikira nuko tuzohurira aho byabereye aho byose bizoba biriko birabera kugira ntituzoze turavuga ngo yangwa ry'amajwi baba yakoze muri studio oya ni ibintu urumva abari waneze rero kandi abashimire cyane nibaze ko nabandi bose kashimire muri mwese aba dushime music group shimira president wanyu kandi tunabatera n'intege mu bandanye mukomerezaho kubera ko ibikorwa byanyu turabikurikirana kandi turabikunda cyane ibikorwa bimeze neza uri kurankurikirana rero tarara ibikorwa byabo genda urabikorwa byabo kuri chaîne yabo ya YouTube nibaza ko byose bibera niho byose bicama rero abonne-toi agakengera ugafyonde kugira ngo tuja kuri toute byose bizoshikira iwawe ndabashimiye cyane ko mwadukurikiranye yari Nyamerveille kuri Yaga Nawe TV tuzosubira ubutaha hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima